Reka subire ndabaha ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu ari nayo yacu ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatoza mu bisata biba bigiye bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, mu gateka na muntu, mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ijya nino. Ndabaha ikaze rero mu makuru yacu yo mw'iri joro, amakuru ahambaye, amakuru ku biba byiriwe bivugwa mu bisata bitandukanye, akaba rero ari amakuru araza kugaruka ku ngingo nkuru zikurikira, aho ibara risubiye kugwa ku kirimba c'umukuru w'igihugu c'u Burundi, aho ndetse hoba hari umugwi witwaje ibigwanisho ngo wasubiye kwaduka. Evariste Ndayishimiye rero ahazwe kugandagurwa ariko Imana irakinga nk'uko amakuru twegeranyirijwe n'amasoko yacu abidushikiriza. Mu kanya ku buryo bw'idonido turabigaruka ko turabire hamwe ako kagwi kitwaje ibigwanisho kaba kateye ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Turaza kandi no kubaha intahe ijanye n'akagwi ka Shabani nimubona ngo kuba kangiye gutanga kuba katanguye kunyuruza abanyagihugu Bujumbura, byose ku buryo bw'idonido ni mu kanya. Nibuke mu pyonde suivre partage ndetse na s'abonner, tubandanye kubaha amakuru n'ibiganiro biba abigezweko. Reka dutangure ku ntahe y'umwigeme avuga ngo ibyamushikiye ko mw'ijoro ryo kuwa gatanu w'indwi yahera, aho we ngo ndetse na mugenzi we bahagaritse imodokari ya voiture Toyota TI ifise imparati ya C0444, bakibaza ko ngo bari barose tagisi ibunguruza ariko ngo baza kwisanga bari banyurujwe. Imodokari basanze ari iy'imbonerakure yo mu kagwi ka Shabani nimubona, umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Buhumuza aherutse gutorwa mu bashinga amateka. Imodokari kandi ngo iyo mbonerakure ngo nayo yitwa Atwani Basabose, iherutse ndetse kuronka akazi k'ubuhanuzi mu bushikiranganji bujejwe gufatana mu nda, imibano, agateka kazina muntu ndetse n'iterambere ridakumira. Ibi bintu rero ngo vyabereye muri quartier Bwiza mu gisagara ca Bujumbura. Hano tubasangize intahe uko twayironse, dukeyemwo ivyatuma wayitanze amenyekana. Mu nyuma turavuga bimwe mu vyo tuzi kuri Atwani Basabose. Uwo yaratwandikiye agira ati ndagize mwiriwe, jewe ndafise ibintu vyanteye ubwoba nanatinye kubivuga, ngira ndabikubwire uramenye uko ubituvugira. Jewe kuwa gatanu nari kumwe n'inshuti yanje, twari dutashe tuvuye ku kabare bita Escotishi kari muri quartier Bwiza aho Bujumbura, hari igihe c'isaha nka 5 z'ijoro. Niho twamanukana ibarabara rya gatandatu aho nyene mu Bwiza kugira ngo dushike kwibarabara rikuru. Twabonye imodokari twibaza ko ari tagisi ya privé, yari ifise irangi rya vert, imparati yayo yari 0444A. Tumusabye kudutwara adushikane mu Ngagara quartier ya Karindwi, aca avuga ngo nitwurire. Tururira, twinjiye yaciye aboroka imiryango y'imodokari. Aho rero twinjira yariko avugana n'umuntu kuri telefone avuga ngo biratahuritse nyakubahwa, jewe nari nicaye inyuma ya nshuti yanje yicaye imbere. Tubona aduze Kamenge harengana rond-point, jewe ndamubwira anti erega wazimiye shofe. Ico yakoze we yaciye asokorora pistori ambwira ngo mukobwa kufise umunwa muremure ni amaki. Aca yiyagisha mu mutwe abandanya aduga.
yaratuduganye naho bita kwa Busigo araharenga. Ikibazo yambajije yambwiye ngo muko nabonye uvuga amajambo menshi mvira mu modokari, si jewe nabonye avuze iryo jambo, nuguruye biranka aca aborokora imiryango ambwira ngo tumuka, nanje ca mbwira ya nshuti yanje nti ingo tumanuke. Wa muntu aca ambwira ngo mbe wa kijuju we, wibaza ko iyi irasa ubushaza, ngo reka ndakwereke. Aho nahagaze akivuga ibyo haciye haza abandi bahungu bashitse bakubita amasaruti, maze kubibona natunzwe nayo nameze. Yaciye ya nshuti yanje nayo kubera ubwoba yagumye mu modokari. Hari umugenzi wanje nabwiye ivyadushikiye aca ambaza ngo iyo modokari warayibonye neza, nanje nti ego cane, niwe rero yambwiye ko imodokari ari iy'imbonerakure y'Imuyinga. Ya nshuti yanje nasubiye kuyibona bukeye. Ya nshuti twari kumwe yashitse kuwa gatandatu mu ma 11:00. Ndamubaza uko vyagenze ambwira nti jewe bantaye mu Rubirizi, twahageze mw'ishamba, ambaza uko nitwa n'ubwoba n'akantu ndamubwira, aca ambaza ko ndi umuntu, ambaza ibibazo byinshi nanje namubwira nti shwida sindiwe, aca ambwira ngo komera sha. Iyi nshuti yanje yambwiye ko muri ako kanya hari abaciye batelefona wa mugabo bamubwira ngo ya elema turayizanye. Burya wa mugabo ngo yaciye abwira ya nshuti yanje ngo wesha wa gakobwa we, iyo utaba urahibuka. Nawe ati ego, aca amubwira ngo ubu nyene ndakubone ibitugu wagiye. Ya nshuti yanje yaciye yiruka afata ishamba, ariko yiyumvira ko niyahura n'abo bantu bamubwiye ngo ya elema turayizanye bahava bamugirira nabi, aca aryama mu gashamba avuga ko yiboneye ingene haciye haza imodokari zibiri. Wa mugabo yari yatwunguruje ngo aca avuga ngo ico kibwa mukizanye gikanura, ngo shira ngaha iwanje. Baca baragenda. Urumva iyi nshuti yanje we ntiyamenye uwo muntu niyo bamujanye. Urya twebwe twari twakebwe tucinjira iyo modokari tubona aciye aboroka. Aho jewe nari nicaye hari hariho inkoni, intsinga n'imbugita. Ivyo maze kubibona natahuye ko ndi mu modoka y'umuntu adasanzwe. Nibaza ko hamwe ndetse iyo modoka yatangazwa basi abapolisi bakayisashaka. Ni imodoka ifise ibiyo bitabona, isa na avoir plaque yayo ni C0444A. Ndibaza kandi ko mwebwe mubajije Imuyinga mutobura abayizi. Wa mugenzi wanje yambwiye ko ari imodokari igendana n'uwitwa Shabani. Twebwe turashimira Imana yadukuye ahakomeye. Izo rero ni zimwe mu ntahe zobo banyagihugu nyene bagira ngo banyuruzwe n'iyo modoka y'akagwi ka Shabani. Aho niho rero intahe y'uyu muntu yagarukiye. Twaratohoje iyi modokari dusanga niy'imbonerakure yitwa Atwane Basabose, kuko iri mu kagwi ka Shabani. Niyo mubona baraduhaye ifoto y'iyo modoka be ndetse n'amafoto ya Atwane Basabose, yose tuyahaye uwatanze intahe. Yarayemeje ko imodoka ari iyo nyene kandi ko n'umuntu ari uwo. Imbonerakure Atwane Basabose arazwi Imuyinga. Abo twabajije Imuyinga batwishuye ko Atwane Basabose
ariyo mbonerakure itinyitse cane mu kagwi ka Shabani nimubona. Ni gake cane iyi mbonerakure iboneka mu mwambaro w'umugambwe CNDD-FDD, iri mu zindi mbonerakure usanga ngo yo yambaye ibisanzwe ariko ikagendana talkie walkie Motorola. Hari kandi ngo n'ayandi mafoto menshi bafise akagwi ka Shabani kambaye imyambaro y'igipolisi ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko Atwani Basabose we ari muri bo, ari we wenyene yambaye impuzu zisanzwe. Umwe mu bo twabajije yatwishuye ati aho muri abo bose imbonerakure ikaze ni iyo yambaye ipantaro ya training itukura. Iyo niwe bwonko bwa Shabani, niwe kandi gica agakiza. Abwiye Shabani ati uyu apfe iri joro, Shabani nta harira. Bamutazira injeniyeri muri ako kagwi, ariko amazina yiwe ni Basabose Atwane. Injeniyeri ni iritazirano ry'akazi ko kwica. Kwigenekerezo rya 3 ukwezi kwa 3 2025, Atwani Basabose yarose ikete ry'umushikiranganji Imelda Sabushimitse amugena akuba umuhanuzi mu buyobozi bujejwe abana n'imiryango. Mu matora yo kuwa 5 ruheshi uyu mwaka, iyi mbonerakure yarakoze ibintu by'akumiza. Twatanguye kuronka abatwandikira mu ijoro ryo kuwa 4 ukwezi kwa 6 uyu mwaka rishira kuwa 5 ruheshi, batubwira ko babona imodoka voiture ya Toyota TI Carina C04050 A ifise ibintu iriko irapakurura ku biro vy'itora vya kumakomine vyo ku Mukoni kw'ishure lycée Saint André Bukeye. Atwani Basabose yarategetse kandi abari gutorera kuri biro nimero 5 ko batonda ku modoka yiwe, ndetse bakamuha amakarata yabo yitora kugira ngo ntibaje kunona amasandugu yitora. Mu yindi myanya yarinjiye muri biro 5 ndetse no muri biro 9 arubakuka gukora mu masanduku yitora, ndetse arakuramwo amajwi y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ku mugoroba hageze guharura amajwi, Atwani Basabose yarirukanye inderetsi z'iyindi migambwe. Kuva mu mpera za 2024 si ubwa mbere twumva abantu bashobora kuba banyurujwe mu gisagara ca Bujumbura n'imbonerakure z'Imuyinga. Umuzo wa Shabani ni mubona mu gisagara ca Bujumbura nk'umushinga amateka, ndetse na zimwe mu mbonerakure zigize akagwi kiwe, urashobora kongereza inyuruzwa ry'abantu mu gisagara ca Bujumbura nk'uko intahe z'abantu batandukanye baba babidushikiriza. Ngivyo rero ibiraye bivugwa ku kagwi ka Shabani kariko karanyuruza abanyagihugu batandukanye. Reka mbashimire rero, turare aharyana. Amakuru yacu araza gusubira mu gatondo, makuru n'ubundi araza kubageza ko mu rurimi rw'ikirundi.